aho tuzokumviza ambazu mwami wacu Yesu gacuwo munsi urangiza kwira niyabakiki isi bazokoranira ya mwijuru bacabuzu uwo munsi w'imbere hazobu mukwigita icanditswe mwabagiki mu mazina ya Danieli. Uyu mwanya rero nagomba mvuge gatoyi umwami wacu azoza. Amen. Umwami wacu azongera gute? Twese tutiki amena. Umwami azoza. Haleluya. Azoza azanywe no guhamagara abamwizeye, abasezeranye nawe basezeranishije ikimazi cy'igorogota. Wewe utarasezerana, uno munsi umwami yakuntumye ko nawe usezerane. Usezerane n'Imana kuyemereye kwizoza, kandi nayo yemeye kwizoza kukujyana. Haleluya. Imana nihabwe icyubahiro. Cyane cyane igomba kuvuga ku bantu bakiriye Imana, baje kwakira Imana rero bagaca Satani akazana uburyo bwinshi bwo kugerageza ngo arabe ingene yobakura kuri ibakiriye. Ariko ntibishoboka kwashobora, nk'uko twamaze kumva, ntibishoboka kwashobora kutubuza iyo nzira twaciyemo. Imana nihabwe icyubahiro. Azoza kutujyana, azoza gukora icyo yasezeranye. Urabizi yuko muri Yohana igice cya 14 havuga ngo nzongaruka kubajyana iwanje kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Iryo sezerano muraryibuka ko Yesu yabivuze. Abatabyibuka muryakirireho Yesu yasezeranye ko azoza kutujyana iwe. Hanyuma rero ingorane n'uyu mwasi Satani atwibagiza abantu, akakwibagirisha ibintu byaha mu isi, akakwibagirisha ko mu butunzi, akakwibagirisha icyubahiro, akakwibagirisha ibintu bitandukanye, kandi ibyo bintu ari byo mu gihe gitoyi. Imana nidufashe rero. Nagomba dusaba gatoyi dusubire inyuma hajya ku gice cya 49. Igice cya 49 ku murongo wa mbere niho tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Igice cya 49 ku murongo wa mbere. Yemwe mahanga mwese nimwumve ibi, yemwe baba mw'isi mwese nimutega amatwi, aboroshe n'abahambaye, abatunzi n'aborosi hamwe. Akanwa kanje kagira kavuge iby'ubwenge, umutima wanje ugira wiyumvire iby'ugutahura. Ndabangira uguta umugani, ubufido bwanje ndabufindisha inanga. Niki cotuma ntinya mu minsi y'ibyago, aho
ubwabiteye ko abansi banje kunyigishe. Amena. Harya atangura kubarira abantu bose bari ku isi. Tangura uyu muntu yanditse Zaburi, atangura kubarira abantu bose bari ku isi, abahambaye, aboroshe, abato, abakuze, abanyabwenge, abantu bose arahamagaye ngo nitwumve icyo Imana itugombako, ngo nitwumve amajambo y'ubugingo, aboroshe n'abahambaye, abatunzi n'aboro bose hamwe. Imana yuguruye akanwa kayo icishije mu bakozi bayo, bavuga amajambo y'ubugingo. Niki gituma tuzotinya ku munsi w'ibyago? Niki gituma tuzohinda agashitsi ku munsi umwami yaje? Nuko abantu bakira amajambo y'Imana ntashike mu mitima yabo. Hano rero yaravuze amajambo akomeye cyane, ndovuga ndoronka umwanya wo gusobanura, kuko yabariye abantu bahambaye bose, ngo harabakura bakaronka amashamvu manini bakaronka ibintu bihambaye, ariko aribyo mu kanya gatoyi, ngo bakaronka mbere bakitiranwa amazina yabo, bakayitirira ahantu habo, ubutunzi bwabo bakabwiyitirira, ariko bakayoberwa yuko ari bizorengana vuba. Umurongo wa 12, yamara umuntu ntiyamara icyubahiro, ameze nk'ibikoko bipfa gusa. Ayo niyo maherezo y'abiyizigira, n'abahimbarwa n'ibyabo niyo matahiro. Sera. Bacururira ikuzimu nk'umukuku w'intama, rupfa azobaragira. Abatunganye bukeye azobaganza, ubwiza bwabo ikuzimu hazobuhabwa ngo habumare, ntibugire aho kuba. Hari ku murongo ukomeye n'urya, ariko Imana yo izocungura iki? Izocungura iki? Ubugingo bwanjye ibukure mu kuboko kwayo ikuzimu, kuko ari izogira gute? Izonyakira. Bagahe mwiziye kuzatwakira. Amena. Kabisa ndanezerewe kubona abantu biziye ko Imana izogira gute? Izotwakira. Amen. Imana yarasezeranye izotwakira, ariko ntiyakira umuntu wese, yakira umuntu yihanye, umuntu ubuzima bwiwe bugendera mu Mana, abo nibizokwakira. Kandi niziye mwese abaha, nibwo buryo mwaronse kugira ngo Imana izotwakira. Nibwo Imana iguhaye kugira ngo izokwakira. Izotwakira itujane mu ijuru. Amina. Yesu nahabwe icyubahiro ko yasezeranye ko izotwakira. Ariko abandi bobo abanyabyaha
abanyabyaha bamba bagira ngo ntacyo bavuye mu isi ngo bararangije, ariko Bibiliya ngaho igize ngo urupfu hariyo bagiye, urupfu azobagira gute? Azobagira. Ewe kuragirwa na rupfu, aho uragiwe n'umwami Imana, ukaragirwa na rupfu, ukaragirwa n'abadayimoni, ukaragirwa n'impwemu mbi. Tugomba shengero ry'Imana twebwe twongere gushima umwami ko ubu turagiwe n'Imana akoresheje mpwemu yera. Imana nishimwe, uyo ni waturagiye mpwemu yera, ariko abandi bo ngo bazoragirwa na kuzimu. Ntidukaragirwe na kuzimu, ntukaragirwe na kuzimu, uragirwe n'impwemu y'Imana. Ibi rero birashoboka kuko tugomba kuguha umwanya kugira ngo uze wihereze Imana, nawe umuntu w'Imana wowe kuba uve mu bubasha bw'ikuzimu, uve mu bubasha bw'abadayimoni, uhagarare nk'umuntu w'Imana. Yesu nashimwe, haleluya. Hanyuma rero yarashishikaye uyu mwanditsi aravuga amajambo akomeye y'ubugingo. Iki gice cya 10 umurongo wa 15 nagomba tuvuge gatoya umurongo wa 15, ariko Imana yo izocungura ubugingo bwanje ibukure mu kuboko kw'ikuzimu, kuko ari izonyagira izodukura. Haleluya. Bantu b'Imana munezerwe twinico turindiriye. Tugende ku gice cya 71, aho nyine muri Zaburi igice cya 71, mwihute. Igice cya 71 umurongo wa 20, niwe watweretse amagorwa menshi akomeye uzokongera ugirute, uzokongera ugirute, uturabure, uzokongera udukure ibwini kuzimu, unyongeranize ubukuru, uhindukire unyirure, nanje nzogushimisha ikembe, Mana yanje nzoshima ukuri kwawe, ni wowe nzoririmbira ishimwe, mvugira inanga. Ewe wera w'abaki, ewe wera w'abaki w'Abisirayeli, iminwa yanje izonezerwa cyane aho nzokuririmbira ishimwe. Haleluya. N'ubugingo bwanje wacunguye uzonezerwa, kandi ururimi rwanje ruzovuga ukugoroka kwawe urinde bwira, kuko abarondera kungirira nabi bityo n'isoni batetewe. N'ijambo rininiya ng'umwami azokongera kuturahura, naho umuntu azoba yarapfuye. Amena. Dushitse kwa data nta kindi tuzoririmba ngene twacunguwe, tuzoririmba ngene twanesheje, tuzoririmba iby'igorogota, tuzoririmba amaraso matagatifu. Amena. Sifa kwa Yesu. Imana nishimwe, niwe watweretse amagorwa menshi, ariko naho turi mu magorwa menshi ntazotubuza kwinjira kwa data, ntazotubuza gushima, azoduha kuvuga ishimwe. Indirimbo zacu zizonezereza Imana, indirimbo zacu zizobizo gushima ingene Imana yabanye natwe, ingene Imana yatuzigamye, ingene Imana yatukuye mu bubasha bw'umwijima. Haleluya. Imana nishimwe. Utarava muri ubwo bubasha,
utarava ubwo bubasha bw'ikuzimu tugomba tuguhe kaze kugira ngo uze nawe uronke ubwo bubasha bukomeye. Yesu nahabwe icyubahiro. Dusubire ku gice cya 50 cya 50. Haleluya. Ariko tutarabishikira reka twongere kujya mirongo yo haruguru kuva kuri 15 n'icenda. Ine n'icenda ku murongo wa 15. Haleluya. Turasoma ngo umurongo wa 16, ntuzugire ubwoba umuntu niyatunga icyubahiro cy'inzu yiwe kikagwira, kuko niyahwera atazogira icyo ajyana. Icyubahiro cyiwe ntikizomanuka ngo kimukurikire, naho yibarira akiriho kwahiriwe. Kandi naho bashima umuntu yitungiye, azohambya abasogokuruza batazobona umuco ukundi. Umuntu afite icyubahiro ntagire n'ubwenge, ameze nk'ibikoko bipfa gusa. Ntihazogire umuntu azomera nk'uko turiko turavuga ubutumwa bwiza, turiko turahamagara abantu kwa Yesu. Umuntu atunze afite icyubahiro akwiye kugira ubwenge. Ubwenge Imana igomba, ubwenge Imana igomba. Mwashira urutoke dusubire inyuma gatoyi turabe Yobu. Yobu igice cya 28. Igice cya 28 Yobu. Igice cya 28 Yobu. Umurongo wa 28 nyene. Maze mbwiye abantu itiraba kubaha Uhoraho nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko gutahura. Yesu nahabwe icyubahiro. Kuva mu byaha umuntu abatahuye, umuntu abamenye neza. Imana nishimwe. Haleluya. Dusubire kuri cya gice cya 50. Cya gice cya 50. Haleluya. Igice cya 50 rero umurongo wa mbere. Ngomba ntangure ku murongo wa mbere nsome ya mirongo. Inyabushobozi Imana rurema, Uhoraho aravuze, ahamagara isi uhereye iburasirazuba ugashisaho irengera. Kuri Siyoni h'ubwiza buhebuje, n'Imana ikayanganiye. Imana yacu izogira ite? Imana yacu izogira ite? Izoza. Kandi izogira gute? Izocereza. Imbere yayo umuriro uzogira gute? Uzotongora. Izokikizwa irya nino n'inguri y'umuyaga. Izohamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo, kugira ngo icire abantu bayo iki? Urubanza. Iki nimunkoranirize hano bande nimunkoranirize hano bande, abakunzi bande, abakunzi b'Imana. Imana irarindiriye uwo munsi, irarindiriye umunsi yashinze kwizodukoraniriza imbere yawe. Uno munsi turaririmba turi kure yayo. Uno munsi turashima Imana umuntu ari hariya na hariya, ariko hasi igihe turindiriye izokoranya abakunzi bayo. Haleluya. Ndababona ngaha ngene muri beza, ndabona ngene mubereye. Imana igiye kuzodukoranya
yami turabaraba uko bukeko bwinshi igiye kuzokoranya iki abakunzi bayo ni bandi nyereka amaboko abakunzi b'Imana haleluya hariya abakunzi bayo Imana igiye kuzotwegeranya twama turirimbira kure twama dusengera kure ariko ubu hagiye kuzoronka umwanya tuzoririmba turi imbere yayo abakunzi bayo ongera munyereka amaboko abakunzi ba Yesu muragahezagirwa muragahoraho Imana igiye guhamagara abakunzi bayo ngize iminsi niga y'amajambo numva ndayakunze numva ndakumbuye ijuru amen kuzovugira imbere yayo ngene twayikoreye ngene yaduhayemo yera ngene abadayimoni baja kudukubagura ariko ntacyo batugize turabera b'Imana abakunzi bayo haleluya Imana ihezagira ishengero ry'Igitega yakoranije abo bantu abakunzi bayo ngo twegerane dusubire dusezerane nayo ko tugiye kugororoka kandi ko tuyiteze abakunzi ba Yesu imyaka twizeye dukubagurwa bigiye kurangira tugende mu ijuru aho tuzokwamana ibihe bidashira wizokoranya abakunzi bayo ngo abo byasezeranye ngo abo byagize gute abo byasezeranye twasezeranyishije iki ngo twasezeranyishije iki ikimazi cyahe kigorogota wewe utarasezerana umwami yakundumye ko wino musezerane musezeranishije ikimazi kigorogota niryo sezerano ry'ukuri niyo sinyatiri rutizindi sinyatire uba ushinze mu ijuru kuzoshika kwa data upfukamye igorogota amena umuntu atarafukamye igorogota umwami yakuntumye ko uno munsi ngwino musezerane kandi umaze gupfukama nukuri nta kizotuma udashika kwa data upfukamye igorogota haleluya igorogota n'umusozi umwe mu misozi ndazibagira igorogota n'umusozi umwe mu misozi ndazibagira haleluya izobije uhamagara abakunzi bayo Yesu yabantumye ko murora amaso gatoyi umwamagirazi abakunzi bayo aradukumbuye ko dupfuka imbere ya data amena ko dushinga intahe turi mw'ijuru aradukumbuye kuzobona turi kwa data wewe utarabamwo utarasezerana Imana yakudutumyeko izobije guca imanza ya murongo wa 5 ikimunkoranirize abakunzi banje basezeranye nanje basezeranisha ikimazi ijuru rizoreka ukugororoka kwayo kuko Imana ubwayo ariyo nde
ariyo mucamanza. Haleluya. Imana n'umucamanza. Imana nishimwe. Bakunzi b'Imana, bakunzi ba Yesu. Yesu yabantumye ko ngo twongere gusezerana, ngo twongere gusinya ko tutazoyiheba, ko tuzokwamana nayo, ko iyi minsi yihereza imeze gutya ntizodushobora. Abadayimoni ntibazosubira kumusha mu maboko yayo, kuko twasezeranye n'umuremyi yaturemye. Haleluya. Izoza, Imana yacu izoza, Imana yacu izoza, izanywe n'abakunzi bayo, ije kubaha kaze. Abatarihana nabo izotongoza umuriro, imbere yayo hazoza umuriro utongora. Nicyo gituma twahawe iminsi yo guhamagara wewe wananiranye canke watevye. Uno munsi n'umunsi Imana ikugomba tuname imbere y'amaso y'Imana. Unama hanyuma umuntu atarasezerana, ndaguhaye kaze. Kaze hariya, kaze n'abariya bari inyuma, kaze nuze mwongere musezerane, kuko iminsi isigaye ni mike, umwami agiraze. Haleluya. Turabahaye kaze, muze gusezerana n'Imana ko muzoyibera abana nayo igatubera data. Turabahaye kaze mu izina rya Yesu. Turabahaye kaze, izoza guhamagara. Uno munsi yantumye kuguhamagara, hasigaye igihe ubwayo yizo kwiziya kuko uyihamagarira. Haleluya. Intumwa zirakurindiriye, abo umaze kudonda byose bica bikuvako. Umaze kubadondera byose bica bikuvako. Takira bayito. Amena. Urakoze Mana. Imana yacu izoza, Imana yacu izoza, Imana yacu izoza, izoza kutwakira. Hari ikizokwakira abantu bihanye, abantu bagendera mu kwera kw'Imana. Haleluya. Yesu azoza. Hariko umurongo muniniya, nurya murongo wa 15 ngo azonyakira. Amena. Imana izotwakira, Imana izonyakira. Iri jambo ni jambo rininiya cyane. Haleluya. Murishire ku mutima abantu b'Imana, menye ngo Imana izonyakira. Ewe kwakirwa n'Imana izonyakira, Imana izonyakira. Amena. Izonyakira, Imana izoza inyakire. Amena. Rai taira maita taira saida kurtis. Imana izoza. Turabahaye kaze mu izina rya Yesu. Turabahaye kaze mu izina rya Yesu. Ukumva ijwi rikubaye ngo haguruka, haguruka. Ntiwibeshe, ni mpwemu yera. Ntiwiyenze, ni mpwemu yera. Turaguhaye kaze. Umwami wacu niyaza, azotujyana mu ijuru. Imana nibahezagire, Imana nibahe umugisha.